Uko igihugu c'u Burundi gisaba imfashanyo nyinshi mu makungu biratakaza ishusho y'igihugu bivugwa na Fabrice Manirakiza umuyobozi w'ishirahamwe Ubaka Nation Group. Ibintu bijanye n'imfashanyo z'amahera mva makunga za ku Burundi je ndabibona gutandukanye kuko n'ubu sindigera numva igituma twe dushobora kuja gusaba amafaranga hanze kugira ngo dukore burya bijya ni ibintu bizingamika igihugu cacu. Igihe cyose muzobona ngo igihugu kanaka ngo makungu ngo yahaye imfashanyo Burundi bijya nika kwa kundi umwana w'uruzinga guma yicaye avuga ngo ni mumpe kubera iki nta gihe na kimwe umuntu azokubwira ngo tora ndagufashije atanyungu yiteze. Evariste NDAYISHIMIYE umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene amenyesha ko ivyifuzo vyiwe ari uko Burundi gusaba ideni mu gishingo c'imfashanyo. Ikindi kibazo mwavuze ni kibazo ca aide au développement. Bati barashaka rutera imbere cyane ntavyo bashaka. Ni kibazo do débat hagati y'amareta nabo ba partenaire. Kuko jari gihe mara nifuza nta kuntu boduha nk'imiliyoni nk'amajana 2 gusa twijanire muri secteur mini amajana 2 gusa mu mwaka umwe twagaruka mu mwaka umwe twaba dufise plus de 5 milliards yayandi tugasubiza n'inyungu yayo mugabo kugira ngo ega ndabaze ko cevoka je nawo muri banke mondiale hanyuma bacava ngo yakoresha gute ndababwira mbona bararabanye gusugira nyinshi bagiye bayimpa mugaje ndababwira nti tuve muri question d'aide je mu credit office ko dufise ubutahe bavuga bati aide toi le ciel t'aidera. Twibutse ko Fabrice Manirakiza aherutse gusaba umukuru w'igihugu ko yo kwemererwa agakora umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura.